Ndagushimiye cyane wewe ufashe kano kanya. Imana igira neza iduhaye akaryo ko kuganira ku ijambo ryayo. Ndasaba ngo muri uno mwanya ano majambo ngiye kukuganirira agufashe, Imana yakoreshe mu kugira icivuganye nawe. Ndi Acher NIYONIZIGIYE nizanyigisho Itara. Ni muri ka gace kavuga ku buzima bw'umwigisho wa Kristo. Mbega nk'abakristo, nk'abantu Imana yagiriye ubuntu bakakira agakiza, bikadushikana muri ubuzima bwo kuvuga ngo niyemeje kubaho nk'umwigisho wa Kristo. Mbega ni biki dukwiye kumenya, ni biki bikwiye kuturanga? Hariho ivyo navuze mu biganiro vy'imbere. Nashaka muri kino kiganiro mvuge ku kintu kimwe kiranga Imana, kuko uko umwigisho yifata biravana nahageza mu gutahura Imana. Imana yarihishuye kugira ngo tumenye ivyo yihishuye ko bidufashe kumenya natwe ingene tubaho, ivyo dukunda n'ivyo twanka, ivyo dufata n'ivyo tureka, ivyo dufata nk'ivy'agaciro n'ivyo dufata nk'ibintu ataco bimaze. Kumenya Imana birafise ingaruka ku kuntu twebwe twitahura. Nta mwigisho wa Kristo muzima ashoboka iyo mu gutahura Imana kwiwe harimo ingorane, iyo atahura ibitari vyo canke iyo hari ibintu nkoramutima adatahura. Imbere rero yo kuja mu ngeso ziranga umwigisho wa Kristo, ndacari muri aka gace ko ku ntango ko kurondera kumenya ivy'Imana yihishuye, ko ivyo yavuze kuri yo nyene ubwayo n'ingene ivyo bintu bikwiye kugira ingaruka ku buzima bwacu. Ndavuga ku Mana nk'Imana y'inyabuntu. Ijambo ry'ubuntu ni ijambo tumenyereye cyane, dukizwa ku bw'ubuntu, ni ijambo rikoreshwa mu ndirimbo kenshi, ni ijambo ryoroshe kumva ku muntu wese amaze kwakira agakiza. Ariko mu nkundire turisubiremo, mbega ubuntu ni iki? Mbega kuba twizera Imana y'inyabuntu bisigura iki kuri twebwe? Ni inyifato izihe dukwiye kugaragaza nk'abantu bemera ko Imana ari nyabuntu? Kuko ukwizera kwacu ntikugarukira mu bwenge gusa, ntitubigarukiriza mu gutahura gusa, ntikugarukira mu majambo tuvuga mu makonfession yacu. Ni ukwizera kunyengetera ibi bintu twemera nk'ukuri, kugira ngo bimenyekane vy'ukuri ko tubifata nk'ukuri. Nuko binyengetera mu buzima bwacu, bikinjira mu vyizerwa vyacu, bikagaragarira mu ngeso zacu. Iyo dusomye mu cete intumwa Paulo yandikiye abakristo b'i Roma, mu gice ca gatatu uhereye ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 24, haravuga ngo ariko noneho ivyagezwe bitariho, ukugororoka kuva ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ivyagezwe n'ivyo abavugishwa n'Imana. Nukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe, kuko atatandukaniro, bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwami bw'Imana, batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Ano majambo dusomye avuga ahanini ku kugororoka Imana iha uwizeye wese. Hanyuma uri mu kurangiza aka gace niho Paulo avuga ngo uku kugororoka tuguhabwa ku bw'ubuntu bw'Imana biciye mu gucungurwa na Yesu Kristo. Iyi ngabire yitwa ubugororotsi, iyi ngabire yitwa agakiza, ntishoboka atabuntu burimo. Kandi n'ubwo buntu nabwo ntibushoboka Kristo Yesu adapfuye. Nico gituma burya no mu gukizwa umuntu yizera ko Yesu ari umwami, ariko kandi akaba umukiza. Muri iri jambo ry'umukiza niho hugaraniyemwo ugucungura, urupfu rwo kuducungura. Uko kuducungura niko gutuma bwa buntu bushoboka, maze ubwo buntu bumaze kuboneka, noneho bwa bugororotsi, kwa kugororoka Imana habizeye bose kukabona gushoboka. Mbega ubuntu ni iki? Ubuntu canke tuvuge umuntu afise ubuntu, aha ndiko ndavuga ubuntu bwo mwijambo ry'Imana, sindiko ndavuga ubuntu muri vya bindi tuzi muri kahise k'igihugu mu mico y'abarundi. Umuntu afise ubuntu n'umuntu afise umutima urangwa no kugirira neza abantu, ataca basavye kandi ataca bitezeko. Novuga ko ubuntu ni umutima uhengamiye kukugirira neza abantu, la disposition à faire du bien. Umuntu afise umwitwarariko yumva nezerwa no kugirira neza abantu,
kandi ivyo bintu akabibakorera atabanje kubasaba ngo banze mu nkorera iki, hanyuma niyo abibakoreye ntaca aza kubishuza ngo nabo bagire ico bamuhaye. Imana igirira neza abantu itabanje kubasaba kuba beza. Imbabazi n'agakiza ntitubihabwa nuko twabanje kuba intore, twabanje guhindura ingeso zacu, twabanje kuba abantu Imana ishobora kwemera. Tubihabwa n'ubuntu bw'Imana. Aha niho hari ijambo rivuga ngo ubuntu nukugirira neza umuntu canke abantu ata kintu banje kubasaba. Ariko kandi ubuntu, umuntu agira ubuntu ntaca akubohesha amategeko yiwe, ntaca kugira imbohe yiwe ku nguvu. Imana iratugirira neza ariko irubahiriza uburenganzira bwo guhitamwo kwacu. Imana nticitugira kubera ngo nakugiriye neza utegerezwa nawe gucumera uku. Nivyo Imana yifuza ko dukora, n'ukuntu Imana yifuza ko tumera, yifuza ko tubigiramwo ugushaka, mbere tukabigiramwo uruhara. Hariho igihe Imana ikora igitangaza, umuntu yakiriye agakiza igaca imukuramwo inyota y'ikintu kanaka yahora akunda kidahimbara Imana, akumva ko hariho ububasha bundi buriko buramukoresha mu kwanka ico kintu. Ariko ivyo ntivyama biba kenshi. Kenshi hakora rya jambo rivuga ngo mwimenyereze kubaha Imana. Kwimenyereza ni ikintu kiri mu gushaka kwawe, hakabamwo kugira ico ukoze kugira ngo ico kintu ushobore kugikora. Imana iratugirira ubuntu nivyo, ariko iguma itwubahiriza mu mwidegemvyo wacu, ikipfuza gukorana no gushaka kwacu. Ubuntu rero nuko bumeze. Hariho abantu murabizi, iyo agukoreye iciza uca umenga wahindutse umuja wiwe, uca umenga ico ciza gukoreye kimuha ububasha bwose ku buzima bwawe, ukamenga ibintu yagukoreye yonabimenyesha n'abandi bantu kugira ngo bamenye yuko ari wakugejeje aho ugeze. Ukamenga kuba yaragukoreye ico kintu vyamuhaye ububasha bwo kukuganza. Imana suko imeze. Ukuganza kw'Imana mu buzima bw'abizera gufatanye no gushaka kwabo. Imana ntitugira imbohe, Imana ntidufata mu buryo bwirengagiza canke busuzugura ugushaka kwacu. Irashaka ko ugushaka kwacu, notre volonté, kumurikirwa n'agakiza, kumurikirwa n'ijambo ry'Imana, kugaheza kukagendera ku murongo wa mpwemu yera. Ubuntu bw'Imana buri uburyo bubiri. Hariho ubuntu Imana igirira abantu bose muri rusangi, kugirira neza abantu mu buryo bw'ubuzima bwa misi yose. Imana irabikorera abayizi n'abatayizi, abayemera n'abatayemera, abayubaha n'abayisuzugura. Dufate nk'ubuzima. Umugisha w'ubuzima ni ingabire iva ku Mana, kandi ubuzima Imana irabutanga, irabuha imiryango, kuvuga imiryango itizera bararonka abana, imiryango y'abizera bakaronka abana, kuko tuzi yuko Imana ari itanga ubuzima. Biragaragara yuko kuronka ubuzima, murabizi ko ata muntu abigura, niyo bishitse bikaba vyabayemwo ingorane, bigasaba ubuhinga, busaba amafaranga, haguma harimwo kirya kiganza c'Imana n'ubundi. Kandi Imana ntituyiriha uko kugira neza kwayo gutuma abantu baronka ubuzima, amagara meza. Imana nituma imibiri yacu ishobora gukora neza, ariko kubera turi mw'isi yononekaye ugasanga haracamwe ibi na biriya. Imana niyihezagira ibikorwa vy'amaboko abantu bakora, imirima ikamera neza. Murabizi ijambo ry'Imana rivuga ngo igirira neza abeza n'ababi, imvura irayirekurira mu mirima y'abantu bayubaha no mu y'abatayubaha, izuba iyo riserutse ntiryakira rimwe ngo risiga abandi. Ni Matayo 5:45. Iyo dusomye mu Baheburayo igice ca mbere umurongo wa 3, naho turabona ko ngo ijambo rya Kristo niryo rituma ivyaremwe biguma ku rutonde Imana yabishizeko. Burya naho Imana yaremye igashira ngaho ibintu vyose biri ku rutonde rwiza, ntiyaciye ibita ngo ibisezere ngo ibireke vyimenye vyigenge bimere uko bishatse. Hari ukuntu ububasha bwayo buguma bukorera mu vyaremwe. Imana ntivanganye n'ivyaremwe. Iyo ubonye igiti ntububonye Imana, iyo ubonye inka ntububonye Imana. Ibiti n'ibiti ivyaremwe biratandukanye n'Imana, ariko ububasha bw'Imana bubandanya bukorera mu vyaremwe. Murabizi hariho amajambo yerekana ko vy'ukuri Imana iri ngaha nyene. Hari ijambo muri Zaburi rivuga ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha kugira ngo abazigame, kugira ngo abarokore. Murumva yuko uku kuntu isi imeze Imana irayikoreramwo.
subiye mu baheburayo, ijambo rya Kristo niryo rituma ivyaremwe biguma ku rutonde Imana yabishizemo. Ibi vyaremwe tuvuga si biyubaha gusa n'ibitayubaha birimwo. Aha rero harimo bwa buntu bw'Imana bugirira neza abantu bose. Ubuntu bujanye n'agakiza n'ubuntu bugira kabiri, n'ubuntu novuga bw'ubwoko bwa kabiri. Aha rero niho hari rya jambo ryo guharigwa ivyaha, rya jambo ryo gutsindanishirizwa, rya jambo ryo gucungurwa, rya jambo ryo guhabwa ubugororotsi twabona mu Baroma, gukurwa k'urubanza rw'icaha, Imana ikatwakira nk'abantu bayo, aho kutubonamwo abantu bo guhana ikatubonamwo abo kugira abana bayo, kuko Yesu yikoreye igihano cacu. Ntituronka agakiza kubw'ibikorwa, tukaronka kubw'ubuntu. Usomye mu Baefeso 2 ku murongo w'8 n'uw'9 hari amajambo bivuga neza. Agakiza si ibikorwa vyacu. Nico gituma ata muntu numwe akwiye kwirata ngo arakijijwe. Naho wowe woba warabigizemo uruhara, burya na rujya ruhara warushoboye kubw'ubuntu bw'Imana. Ni vyiza ko dutahura ko ivy'agakiza kacu vyaturutse mu buntu bw'Imana. Ubu buntu rero ubu ndiko ndavuga bukorera mu bizera gusa, ntibukorera mu bantu bose nka bwa bundi navuga mu kanya gaheze. Ubu n'ubuntu butumbereye ku muntu wenyene yizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Ubu buntu ntibugarukira ku kuduha agakiza gusa, tuzobibona mu biganiro biri imbere. Ubu buntu burinjira no mu gikorwa cyo guhinduka kwacu. Iyo tumaze kwakira agakiza, buriya bugororotsi Imana iduha ntibusigura yuko tudakora ivyaha. Busigura yuko mu maso y'umucamanza mu buryo bw'amategeko atacaha tubonekako. Atari uko tutagikora, ari uko ivyaha vyacu hariho wabihaniwe kandi natwe twaramwizeye nk'umucunguzi wacu. Ariko tumaze kwinjira mu gakiza, hariho rero guhinduka kw'ingeso. Hariho ibikorwa bisesema Imana iduhamagarira guheba. Hariho n'ibikorwa bihimbara Imana iduhamagarira gukora. Muri urwo rugendo rero rwo kureka vya bindi bisesema Imana tuba twaramenyereye kubamwo, bimwe biryohera imibiri yacu, kameremere kacu, no kwiga gukora vya bindi bishasha vyiza bihimbara Imana, kumbure binyuranye n'ivyifuzo vyacu, binyuranye n'ivyo tumenyereye n'ivyo dukunda, bwa buntu bw'Imana buguma bukorera muri twebwe. Hari amajambo ari muri Tito igice ca 2 ku murongo wa 11. Ayo majambo aratwereka yuko ubuntu bw'Imana butagarukira ku kuduha agakiza gusa, burajana natwe no muri uru rugendo rwo guhinduka. Tito 2:11 havuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza. Iki ni kimejeje kuvuga agakiza kadushikira kubw'ubuntu. Hanyuma kuri 12 butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwipfuza ivy'isi, bukatwigisha kwama twitonda tugororoka twubaha Imana muri kino gihe n'ibindi. Ijambo ndondera niri rivuga ngo ubu buntu nibwo butwigisha kwikunkumura ivyaha kandi bukatwigisha no kubaha Imana. Ngira ngo murumva yuko bantu mwashoboye kunesha ingeso mbi, mukageraho abantu bipfuza kumera nkamwe, ntimukwiye kwirata, kuko naho mwabigizemo uruhara, naho hariho ingingo mwafashe, naho hariho ibintu mwiyemeje gukora n'ivyo mwiyemeje kudakora, nka kwa kundi Petero yandikira Timoteyo amubwira ngo wimenyereze kubaha Imana, entraîne-toi. Kwimenyereza harimo guhitamwo kwawe, harimo gukora kwawe, harimo kugerageza kwawe. Ariko iruhande yuko kugerageza harimo ubuntu bw'Imana. Nico gituma nimba utabesha ntusuzugure uwukibesha, nimba udatanga igiturire, nimba utagigiturire ntusuzugure uwukikijya. Burya buntu bwagushikanya aho hantu nawe nyene umunsi umwe buzohamushikana. Ijambo ry'ubuntu ni ijambo riryoshe cane ku bantu b'abanyantege nke nkatwe. Ariko Imana irafise ukuntu kandi nakandi kantu ngira nongereko, ari n'Imana y'ubutungane. Yesaya 30:18 ni Imana icimanza kandi icimanza zigororotse. Iri jambo rirameze nk'irenyuranye gato n'ijambo ry'ubuntu, kuko wamenga Imana y'inyabuntu ikwiye kwirengagiza amakosa y'abantu bose. Ariko oya, ni n'Imana kandi ihana abanyabyaha, ni Imana ibabazwa n'ikibi, ni Imana idakunda ikibi. Nico gituma kuba
twizera Imana y'ubuntu bidakwiye gutuma tuba abantu bijajara, batiyubara, birekura, bibera mu vyaha, bihumuriza uko bashatse, bitwaje ubuntu bw'Imana. Iruhande yo kuba Imana y'ubuntu, ni n'Imana y'ubutungane, ni Imana mucamanza. Kumenya Imana rero birakwiye gutuma tuba abantu banezerererwa ubuntu bw'Imana, abantu bashima Imana kuko yabagiriye ubuntu, abantu baca bugufi kuko batahuzwa ko no guhinduka kwabo bagushobozwa n'ubuntu bw'Imana. Ariko kandi ntiduce turyama muri ubwo buntu ngo dutangure gukinisha icaha tugifata nk'igisanzwe. Twibuke ko Imana twizera ari n'umucamanza, maze dutinye icaha, twame dutakambira Imana ngo idushoboze kunesha ibitunesha uyu munsi, gutyo dushobore guhinduka. Ubuntu ntibutume dufinisha icaha, ahubwo butume twanka icaha, kuko bunadushoboza no kwikunkumura ibidahimbara Imana. Ndagukengurukiye rero kuri aka kanya, ndangize n'ubundi mvuga ngo wakoze cyane, kandi ndasaba Imana ngo ibandanye kwigisha, Imana igushoboze guhinduka, kubaho uri umuntu atahura ko Imana ari nyabuntu, kandi bigaragarire mu buzima bwawe bwa misi yose, ariko kandi ko ari n'Imana y'umucamanza, ni Imana y'ubutungane, navyo nyene ubigaragaze mu kuntu bayeho. Wakoze cyane, Imana iguhezagire.